kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe P32 Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Ni kare mu gitondo, Karorero ariko ararondera Yozefu na Shabani. Bubi, vyuka sha. Baba yuga kabiri mbona umuntu aza kumvyura muri kino gitondo. Ndabona igituma atamuntu anezerwa no kuryama hafi y'urubuki. Nta Yozefu na Shabani wombonera. Yozefu na Shabani bamaze iminota nka 20 bapfuye ngaha. Turagushimiye Yesu ko wemeye kwinjira mu buzima bwa Shabani, umufashe gukora ibyo ugomba uyu munsi, nihagira abamucokora umuhe amajambo akwiye yo kuvuga. Urakoze ko waduhaye ijambo ryawe. Turibuka ko naho isi yotwanka ari wowe watanguye kwankwa nayo. Udufashe gukora ibiguhimbara n'abandi babibone babone urukundo rwawe. Ndabisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Mana wemeye kuza mu buzima bwanje no kunkiza ivyaha. Urakoze ko ushobora kuba umugenzi wanje kandi ko nshobora kukwamira imbuto nziza. Urakoze Yesu. Amen. Urabona ninguganira n'Imana. Ibi bintu bishasha byose ndacakeneye kubimenyera. Yozefu, aho niho muri. Aha nabarondeye ahantu hose. Mwaramutse Karore. Mwaramutse Karore. Kubera iki mutabwiye Vubi aho mugiye? Namubwiye. Nabwiye Vubi ko tugiye gusenga no gusoma Bibiliya. Ariko ntimwamubwiye neza aho mugiye. Namubwiye. Nivyo Karo yamubwiye. Twabwiye Vubi ko tuje kumwonga. Mbabarira. Ntiyambwiye uko mwamubwiye. Nta ngorane. Kaze kwifatanya natwe. Nico nagomba no kuzana na Paulo nawe nyene. Yakiriye Yesu nijoro. Yaje mu cumba canje. Abandi bose batashe. Urakoze Yesu. Kaze. Twagira tuyage ku gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ni igitabo ciza cyo gutangurirako ku bakristo bashasha batari bwamenyere gusoma Bibiliya. Kandi gusenga no gusoma Bibiliya imisi yose mu gitondo birafasha cane. Nivyo Yozefu yari karambwiye. Nivyo si vyiza guhomba akaye ko mu gitondo ariyo ngaburo ya mbere yo ku munsi. Kandi kuganira n'Imana no gusoma Bibiliya mu gitondo nico cyayi gihambaye cyo mu buzima bw'umutima. Ni vyiza cane Shabani. Wigishijwe kimwe mu bintu vya mbere ibyo gufasha gukora ibyo Yesu agomba mu kubaho kwawe. Nivyo jewe mbaye ndagenda tubonane na Paulo. Mwege ntimuragira kugenda. Tugomba tubanze dusome muri Bibiliya tubivugane ko twe na Shabani. Hanyuma duce tuza. Sawa. Hanyuma rero Shabani, havu ndaguha igitabo c'isezerano risha. Ndagisigaranye kimwe mu isakoshi yanje. Urakoze Karore. Ngabo baraje babasomyi ba Bibiliya. Ntibashobora guhagarara bonyine, bakeneye Imana yo kubafasha. Igivuga n'ivyo Odasi. Mbere dukeneye Imana iyo ariyo yose. Dufise Yesu Kristo ku ruhande rwacu. None kidasanzwe muri ivyo ni giki? Nakubwire Medi, uyu Yesu dukurikira ni wa wundi yakiza abantu. Umwe yahindura amazi akaba vino, kagendagenda hejuru ku mazi, akagaburira abantu 5,000 akoresheje udutsima 5 n'udufi 2 gusa. Umwe yapfira ku musaraba kubw'ivyaha vyanje, kubw'ivyaha vya Shabani, kubw'ivyaha vyawe, akazuka mu bapfuye ku munsi ugira 3. None yicaye iburyo bw'Imana Data mwijuru. Ntitumukeneye n'uwanyu gusa. Reka ndabasomere mwese uko muri babiri muri Yohana 3:36 havuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. Sawa, kuratubabarira. Iyo dufuma tureka kukuvugisha. Rero mwabahungu, n'ikindi gihe cyose mugomba kuvuga ivya Yesu. Nonezerwa no kuvugana namwe ko muri babiri. Gome. Yozefu na Shabani barabandanya baragenda. Yozefu, kandi urazi Bibiliya. Igihe uzi Bibiliya biroroshe guhagarara neza mu gusigura ibyo kwizera kwawe. Ariko igihe abantu babona yuko uvuga ukabakaba utazi ibyo uvuga, baza barakubwira ibyo bigombeye. Kandi Bibiliya ivuga yuko dukwiye kwama twiteguye kwishura ibibazo by'abatubaza ibyo kwizera kwacu. Ndacafise byinshi byo kwigisha. Nubashika ku rusengero uzosanga hari abantu benshi tungana n'abandi baturusha imyaka biteguye kugufasha.
ivyigwa bijanye no kugira integuro z'ivyo kubaka birarangiye. Abahungu bari muri ivyo vyigwa kwa Tade bariteguye gusubirirwa inyoni. Nuko rero abahungu turarangije. Tuzobonana inyuma y'indwi zibiri. Aho tuzokwihweza uzoba yashikije integuro nziza kurusha abandi. Yego. Yozefu ashitse imuhira mu gihe c'uko mukuru we Minani aje mu ruko bwa Pasika. Avuye kw'ishure y'indaro aho yiga. Minani, ndarezero kukubona. Ndagufitiye inkuru nyinshi. Amahoro Yoze. Nashize ibintu vyanje byose muri saro kugira ngo igihe uzoba uri ngaha ube ufise icyumba cawe. Nibaza ko ari sawa. Urabona ko ari icyumba gito cyane. None Gamina, ufise ingorane nyabaki. Ntunezere no kubimuhira. Ngira ngo turashobora kuba munini tugaturutsa impene tukaja kuroba tukinezereza ivyo byose turi kumwe. Nari ndabizi. Niyo mpfuma nigumya ku ishure. Simoni ico nzokora muri kano gahinga k'umusozi w'abakene muri ubu buruhuko. Tuje kuraba nyokuru. Yonezerwa cyane kukubona. Kuramutsa nyokuru. Ngivyo ivyo no kwihutira. Ninde yo kwirukira kumviza bya bintu byiwe by'ibidini. Yo, nibagiye ko na wewe uri muri ba bantu b'abanyabibiriya. Minani, ufise ingorane nyabaki. Warahindutse. Yaho nayotse. Ubu naramenyereye ubuzima bwo mu bisagara binini nka Gitega. Nta n'ibintu byo kwinezereza byoboneka muri Rwinyoni. N'imiburiburi twojana kuroba. Yozefu, nama yangifisa w'ivyo bintu by'abana bato. Ugomba kuja muri ivyo wojana na bagenzi bawe bato. Minani, narakurindiriye ngo tuze twinezereze hamwe muri buno buruhuko. Ariko asanga ugomba kuguma umeze uko. Naye ndafise ibindi bintu byo gukora. Yozefu yicaranye na nyokuru munsi y'igiti kinini. Bariko baraganira. Yozefu, biboneka ko Noma atazoza imuhira mu buruhuko bwa Pasika. Minani yavuze yuko Noma atakimuvugisha na gato. Ngo Noma yoba yaronse umugenzi umwigisha. Ariko sindavyumva umwigisha. Ivyo no kurondera ingorane. Kumbure ni naco gituma atana agakete acandika. Na Marita nta gakete kiwe akironka. Nguma ndamusengera. Nizeye ko Imana ishobora guhindura ubuzima bwiwe. Na Minani yarahindutse nyoko. Nakimeze nk'uko yahora. Agerageza kuba umuhungu ahambaye cyane. Ngira ngo nuko amaze kuba mu gisagara kinini nka Gitega. None ni kubera iki acambwira amajambo yo kumbabaza gusa. Yaranacokoye kubera ukwizera kwanje. Yozefu, dukwiye kuvyifatamo neza dukurikije akarorero ka Yesu. Mugabo Yesu nta muvukanya yari afise. Amuvuga ko ibintu bibi. Ariko umenye yuko hari abantu benshi bamuvuze nabi kandi bakamukorera bibi. Ariko ntiyaretse kubapfira ku musaraba ngo baharirwe ivyaha. Ivyo uvuga nivyo. Biroroshe kwihoza ibintu bibi nk'ivyo. Yesu aravuga mu butumwa bwa Luka igice ca 6:27 gushitsa kwa 29 ngo ariko mwebwe mwumva ndababwira mukunda abansi banyu mugirire neza ababanga muhezagira ababavuma musabire ababagirira nabi ugukubise mu musaya umuhindukirize n'uwundi ukwaka umutamana ntumwime n'ifundo umviriza umurongo wa 32 nawo uvuga ngo kandi nimwakunda ababakunda muzoshimike ubwo abanyabyaha nabo bagira bake. Ako niko karorero ka Yesu yarigishije cyane ku by'urukundo n'ivyo gutanga imbabazi. Nico gituma gukurikira Yesu atari ikintu coroshe. Ha nyoko ndacyafise byinshi byo kwigishwa ku byo gukurikira Yesu. Mu cyato cyandikiye abanyefesi igice cya 5 umurongo wa 1 gushika kwa 2 haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwa umota neza. Uko rero niko dusabwa kubaho. Abakurikira Kristo bagereranywa n'abasoda bama mu ntambara barwana na Satani n'abadayimoni. Uraza gusoma mu banyefeso igice cya 6 uhere ku murongo wa 10 ushitse kwa 20. Uraba ukuntu dutegerezwa kwambara ibigwanishwa vyo mu buryo bw'impemu. Urakoze nyoko. Mbere yuko ugenda reka dusengere Minani kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mwami Yesu warakoze kuduha nyokuru ngo dufashe gutahura Bibiliya. Mfasha gutahura Minani no kumukunda. Ndagomba kukubera ikimazi kimota neza. Mfasha kuba icyitegerezo cyiza kuri Minani. Ndabisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ni mwijoro mu gicugu. Yozefu akangurwa n'urwamo rw'ibintu adatahura. Minani, ivyo bivugura byumva.
yo ntumbwire yuko wakangutse bagahungu. Ivyo bivuga n'uvyumva biriko biva hehe? Ingo hano Ni radiyo yavuye hehe? radiyo yanje nayiguze Igitego. Twumvirize twese. Ariko ntudusinzira ndiko ndarondera aho bahari umuziki ugezweho. Nuko gusa bitavuga neza kuko nta FM ivuga. Sinari bwumvirize radiyo ndayegereye. Rindira uzubanza ushike mu ishure yisumbuye. Nzokwigisha bishasha byinshi. Ni mu gatondo kare cyane Rugamba, Gatarina na Yozefu bariko baranywa icayi. Minani aracasinziriye. Ubona atari vyiza ko Minani yagaruze Yozefu. Aguma avuga ivy'imiziki, imideri, impuzu agomba zigezweho. Ukwiye kumusengera Yoze. Na nyokuru nivyo yavuze kandi nivyo twakoze. Bacuye impene, Yozefu ashitse muhira. Abona umwotsi uva mu ruhongore ruri inyuma y'inzu kwa Rugamba. Umuriro! Umuriro! Hari umuriro mu ruhongore. Umuriro. Ngiye guhamagara ko abasa bose baze badufashe. Papa, Nyarukino. Niki? Umuriro uri hehe? Heraba, mu mwango w'uruhongore. Ariko haravayo umwotsi. Nyarukayotse, zana imbegeti y'amazi hano. Shira ry'amagunira mu mbegeti y'amazi. Nyarutsa, urabe neza yuko yamagunira yatose neza. Zana yandi mazi. Ndaje. Mbega umuriro uri hehe? Igira hirya. Ntawe uzi icyateye umuriro. Uri baramushingana. Nawe we Damiyano urigirwayo. Muhagarare kuri mwese. Nagomba nugurura umuryango ndabe icyatumye umuriro waka. Minani, uri kurakurika aha hantu? Ntanakimye papa. Ariko twabonye umwotsi uca ngaha mu muryango. Umuriro uri hehe? Umuriro? Nta muriro uhari. Ako kamoto ndakazi. Nako umwotsi w'itabi. Hari umuntu ariko aranywa itabi ngaha. Je nta muntu nabonye ngaha. Umve rero sha Minani, ibyo gukina tubihebe. Yoba ari wewe? Wewe wari kuranywa itabi ngaha? Minani. Ego ni jewe. N'ingwane ni iyi. Ni itabi gusa rimwe. Eka si urumogi. Minani, oya ntumbwire ko ariko uranywa itabi. Ntangorane mama. Sawa, mwese mugende igikino kirahetse. Ibya Minani ndabyihereza jewe nyene. Urazi ko bizagenda neza? Biragenda neza. Ntangorane Damia. Mwakoze kwihuta kuza. Turumva Rugamba na Gatarina bavugana na Minani kuvyo kunywa itabi kwiwe. Sinumva ukuntu wokonona amahera yawe gutya Minani. Ariko nagomba kugerageza gusa. Ugomba kumbwira ko bubaye ubwa mbere unywa itabi wewe. Ego. Nivyo Gamina? Nivyo mama. Kubera kino babesha. Wombwira ibintu byose biri mu isakoshi yawe byari byo. Aya mapaki y'itabi yanyowe ntahe. Mugabo bose barabigira hariya mu gisagara twahoramo. Bose. Nuvuga abanyeshuri benshi hariya mu ishure yacu y'indaro. Minani, uri kurabesha. Ikinyoma cyawe kiriko kiratuma ibintu birushiriza kuba bibi. Sindiko ndabesha papa. Minani? Sawa, nibyo. Kwishuri iwacu abanywa itabi turi babiri gusa. Ariko ibyo mubigirira iki? Ibya kanseri yo mu mahaha, mwebwe ntacyo mubiziko. Ivyo ntibizokwigera bishikira pa. Ubivuze neza. Ntibizigera bigushikira. Kuko kuva ubu nzokwama mparura neza amahera ufise kw'ishuri. Mugabo rero papa. Oya Minani, reka kutuyifatira. Ndemeranya na pa wawe ivyo avuze. Ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwawe. Babarira papa. Mama babarira. Nabamara maji imbere yabo kwa basa bose. Ivyo rero nyokuru nivyo vyashitse. Kugeza ubu papa na mama bafise ishavu ryinshi ku bwa Minani kubera kunywa itabi no kubesha kwiwe. Iyo umaze gutangura biragoye guhagarika. Iki? Kunywa itabi? Vyose kunywa itabi no kubesha. Ndavyibutse. Narumvise papa avuga yuko azobibwira direkteri bamusubije igitega kw'ishure. Abigisha bose bazoguma bamushinga ijisho. Mu gihe agendana n'abantu batari bo, ashobora no kudenderezwa mu vyo atazi. Mfise ubwoba ko azohava agira ivyago. Nanje mfise ubwoba. Urazigayoze. Bibiliya irerekana ingene abana bakurikira Yesu bakwiye kumvira abavyeyi babo. Mu cete candikiwe abikorosayi igice ca 3:20 havuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu muri vyose kuko ibyo ari byo bishimwa mu mwami wacu. Nipfuza yuko Minani yobona ayo majambo akumviriza neza. Kuri we biragoye yoze. Vyose abishira mu bwenge busanzwe. Kumbure yarabaye umunyabwenge cyane. Ushobora kumuha uwo murongo mu gihe yoba atuje. Ni mu cete ca mbere c'abikorinti igice ca 3:18 ugashitsa ku 19 havuga ngo
ntihakagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyiyumvira ko ari umunyabwenge ku vy'iki gihe abe igifu kugira ngo abone kuba umunyabwenge, kuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo yitegesha abanyabwenge ubugunge bwabo. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.